urunani rw'amaradiyo mu Burundi. Munkundire imbere ya vyose ndabashikirize indamutso ya nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi aho aramutsa abarundi bose abipfuriza kugira amagara meza, amahoro n'iterambere. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi arashima cane ingene igihugu cifashe, ingene gitekanye, agashimira abo bose babifisemwo uruhara bagakora ijoro n'umurango kugira ngo amahoro n'umutekano bisasagare mu gihugu cacu biciye muri ya nyabune igizwe n'abajejwe umutekano, abajejwe ubutungane, abajejwe intwaro n'abene igihugu. Nyenicubahiro arashima ingene abarundi bariko barakamisha ayo mahoro mu kuja ku kivi umwe wese mu vyajejwe, agahamagarira uwo batarikangura kumenya ko no kumva ko Uburundi bwahagurukiye iterambere, uwo ryama umukondorazosi yo kwikangura asanga ari nyuma y'abandi. Umukuru w'igihugu c'u Burundi arashimira bene gihugu ingene bitavye akamo mu ntumbero yo kugwiza umwimbu, maze na ca civugo umunwa wose uronka ivyo ufungura, umufuko wose uronka amafaranga kije mu ngiro, bikaba biboneka ko ihangiro twihaye atankeka tugiye kurishikako, kuko abene gihugu bamaze gutahura akamaro ko kutarera amaboko turavye isemo tugezeko. Nyenicubahiro yibutsa abarundi ko urugamba rw'iterambere turimwo tutegerezwa kuruhera ku ziko mu rugo rw'umuntu wese. Sebarundi arasaba umwe wese gukorana umwete n'ubwira ico yatoranye ku neza yiwe, ku neza y'igihugu, akamaronderana ntaryo kuba umuhizi w'iterambere mu muryango wiwe, mu kibano, eka no mu vyajejwe. Mu gihugu cose muri kino gihe ishwabura ry'impeshi risa n'iryarangiye, Nyenicubahiro aratera akamo abene gihugu abasaba kutarira amatama yose umwimbu w'impeshi canke ngo bawumarire mu masoko, mu kwama bibuka ko inda uyibwira ico wayirarije utayibwira ico wayihaye. Abasaba kandi kudasesagura mu kubungabunga no mu kubika umwimbu mu bigega rusangi no kubika amahera mu bigega biyagenewe, hagasohoka ayagiye ku bikorwa kugira ntihagire umwimbu wononwa n'ibungwe canke ngo usahugwe n'abasuma. Sebarundi aributsa abarimyi ko ata mwanya wo gupfisha ubusa ukiriho nimba dushaka kuva mu bukene. Nk'uko bimaze kugaragara ko bishoboka kurima mu gihe c'ici mu gihugu cacu, kuko dufise amazi akwiye dushobora kuvomeza imirima, asaba bene gihugu kuja ku kivi, bace imiserege ahatemba amazi, baheze barime aho hose hashoboka, umwimbu w'impeshi uzugere kugabanuka ivyarimwe muci vyeze. Nk'uko yama yavumereye ko anezerwa n'intambwe urwaruka rugezeko mu kwiteza imbere, asaba abamaze gutahura ko atavyikora canke ngo vyizane kubitahuza abandi, bamurikire abacijijanye imitima, gutyo tuhagurukire rimwe atawe dusize inyuma na kare ngo uwutari busige uramurindira. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi arashima cane umwete n'ubwira abarundi n'abarundikazi barangurana ibikorwa vy'iterambere mu bisata bitandukanye. Benshi baramaze gutahura ko igihugu cubakwa na bene co. Muri iyo ntumbero, Nyenicubahiro aboneyeho n'akaryo ko gusubira gukeza mama Burundi kwiteka yarabatewe bivuye mu bikorwa arangura mu gihugu. Umukuru w'igihugu ahimiriza abarundi bose no kugwanya no gutunga urutoke abagira ibiturire, abanyuruza itunga ry'igihugu, abanyegeza amafaranga yaba ay'igihugu canke mvamakungu, eka mbere akagabisha n'amabanki canke abakozi bayo babigiramwo uruhara mu gukingira ikibaba izo nkozi z'ikibi. Arabibutsa ko itunga rusangi atari ry'umuntu umwe canke akagwi k'abantu, ko nyabuna ari ry'abarundi bose
abariho ubu n'abazovuka muri kazoza. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi asaba indongozi kubera akarorero abo zijejwe mu kugwanya ubunebwe no kubahiriza umwanya mu kwamana ntaryo zifise urutonde n'integuro z'ivyo zijejwe kurangura zigwanya akarenganyo n'izindi ngeso mbi zidatera iteka uwujejwe kurongora abandi, zibe koko akarorero n'urumuri rwabo zirongoye. Iyi kiganiro kiremeshejwe abanyeshure baraye batanguye uburuhuko bwo muci. Nyenicubahiro asaba abo baregwa kutaja kwicara ku marigara canke kwirirwa barayerera. Ivyo bikaba bishobora kubakwegera mu ngeso mbi. Abahamagarira ahubwo gukora kugira ngo basahirize abavyeyi babo barondere amafaranga azobafasha kugura ivyo bakeneye nk'amakaye canke uduhuzu, mu gukorera uturima two mu gikoni no mu korora ibitungwa bito bito nk'inkwavu. Nyenicubahiro ahamagarira abarundi bose kugira gwabo amerekero y'iterambere ry'uko Burundi bwoba bwifashe mu mwaka wa 2040, aho twifuza ko bwoba ari igihugu ciga bakigaburira kandi igihugu giteye imbere mu 2060. Iyo mbona kazoza rero samajambo nibikorwa. Asaba abarundi bose kugabanya amajambo ariko bagwize ibikorwa kugira ngo dushobore gushika kuri iryo hangiro. Ikiganiro kiremeshejwe mu gihe twaraye duhimbaje imyaka 31 duhabuje intahe yo kwikukira, agahamagarira abene gihugu bose gutsimbataza iyo ntahe yadusubije iteka mu kugwiza umwimbu, tukerekana yuko dushobora kwigaba tukigaburira mu kugumiza ku muzirikanyi no kugendera icivugo c'uno mwaka arico twese hamwe tuduze ubutunzi bw'igihugu niho tuzokwidegemvya.